Inzego z'umutekano muri Sudani uyu munsi kuwa gatanu zarashe ibyuka biryana mu maso kubigaragambirizaga imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu i Khartoum mu murwa mukuru. Nyuma y'umunsi umwe abantu 9 bapfiriye mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi bw'igisirikare. Inzego z'ubutabera muri Maroc zatangiye kuburanisha abimukira 65 bashaka kwinjira muri Espagne mu buryo budakurikije amategeko. 23 bapfiriye mu mvuru zabahanganishije n'inzego z'umutekano, ariko imiryango y'uburenganzira bwa muntu yo itangaza ko hapfuye 29. Vice President wa Kenya William Ruto kuri uyu wa kane yijeje isaranganya ry'akazi ku banyakenya bose mu gushimangira ubukungu bw'icyo gihugu mu gihe hazaba atorewe kuyobora Kenya. I Dakar muri Senegal ejo kuwa kane Ousmane Sonko, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta, yahamagariye abayoboke be gukora imyigaragambyo mu gihe hategurwa amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi gutaha. Muri Tanzania ejo kuwa kane aborozi barenga 20 bo mu bwoko bw'Abamasayi bagaragaye imbere y'urukiko bashinjwa iyicwa ry'umupolisi mu myigaragambyo bavuga ko yari igamije ibungabunga ry'ibidukikije.